Mu rugendo mu gihugu cy'ubushinwa twagendeye intara zo mu buseruko haja mu majyepfo y'ubushinwa n'akarere gatunze cyane. Twari twatumwe ko uko byavugwa kumviriza ikoraniro rya gatatu ryari ryarabaye ry'umugambwe komite nkuru katubivuga uko y'inama ya 200 y'umugambwe komunista w'abashinwa. Nukuvuga rero ko twagiye ngo batubwire iby'iyo koraniro ryashoboye gushikako. Aho rero bavuga yuko hafashwe ingingo. Iyo ngingo rero niyo bari bahamagaye batumira ibihugu byo muri Afrika, ibihugu byo kuri kontinent Afrika, ku mugabane wa Afrika. Noneho hari yashoboye kwitaba ibihugu 94 byari byarungitse ababiserukira. Rero baratweretse izo ngingo zavuye muri iryo koraniro. Icyo rero badusaba twebwe, badusaba ko tubanza tukumva izo ngingo izari zinyene iteye, kuvuga resultat ibyavuye muri iryo koraniro, kugira ngo noneho twebwe abanyafrika, si twebwe twenyene, hariho harabo bita ibihugu byo muri sud global, no kuvuga bya bihugu ngo biri mu nzira y'amajyambere canke by'ibikene, ubarabyegereje bavuga ngo biri muri sud global, ihuriro ry'abakene muri uva ko ari hatari. Abo rero abo bakene urumva n'abashinwa barimwo, kuko twese uko tuvugwa ko turi muri sud global, twese twabaye colonize, twese mukoloni yatumereye nabi, kandi n'abashinwa kwabaye uko baramereye nabi kabisa cyane mu bihe bitandukanye. Nawe tuza gusanga yuko dusangiye n'akababaro, kandi dusangiye n'ishaka ryo kugira ngo tuve muri ibyo bibazo, kugira ngo tuve muri ibyo natwe dutera imbere. Ariko rero nubwo ndabivuze uko, ndabemereye ko kuko twabibonye Bushinwa burateye imbere. Aha rero mugabo abakeba babo canka abansi babo, abanyaburaya n'abari abanyamerika, bo ntibemera yuko abashinwa bateye imbere, ntabyo bemera. Ikindi naco n'iyi nama tuvuyemo, abanyamerika bavuga yuko n'abanyaburaya ko ari bo baberetse ingene babikora. Rero barashobora kutubwira ibisata nyamukuru bashaka gukoramwo amandema, bashaka guhinyanyura kugira ngo bashobore gutora inyishu ku bibazo by'isi. No kuvuga hari ibibazo bikomeye cyane mu isi bifatiye kuri uko gufatwa nabi n'abanyaburaya cyo kimwe n'abanyamerika. Bakavuga bati rero harageze kuba ibintu tubivamwo, ntibabandanye batuvugiramwo, badutegeka ibyo dukora, ibyo twiyumvira, bashaka yuko dukora development ifatiye ku byabo, ibintu nka bene ibyo, ati n'ibintu bya demokrasi, ibintu bijanye n'amatora n'ibiki, bakavuga ati muteza kubikora tuko abanyaburaya tubishaka. Ibyo byose rero bavuze bati hageze rero ko tubivamo. Ikindi naco muhora mwumva yuko bavuga bati tukinjira mu bihe, tuve mu bihe by'agahotoro, mu bihe yuko badutegeka ibyo bashaka, twinjire mu bihe ko dukorane ariko twubahana, dukorane twubahana, le respect mutuel. Hanyuma umumwe wese muri uko gukorana, umumwe wese aronke ibyo akwiriye, ganyaganya, ugiri inyungu uronka, nawe inyungu aronka, ariko biciye mu bwumvikane, ata bintu byo kuza guhonyanga ubundi cyangwa umunigire mu menshi. Aha rero baciye bafata ingingo, avuga bati ingingo nuko dutegerezwa kwinjira mu yindi ntumbero. Bavuga bati no kwinjira mu isi nshasha, kwinjira mu mategeko mashasha y'isi nshasha, le nouvel ordre mondial. No kuvuga ko ubu iyo nouvel ordre mondial ikaba ivuga cyane yuko hateza kuba ibihugu biri byishira hamwe kugira ngo bishobore kugwanira iryo hinyanyugwa by'ubutegetsi bw'isi. Harya bavuga bati ibintu byahora bivugwa n'umuntu umwe, isi yose igakivuga ngo ndemeye, canke ikabivuga ku nguvu. Baravuga bati apana, ubu isi yose izobirimwo abantu babiri, abo bashaka gutegeka isi bonyene, hanyuma n'abandi bavuga bati twebwe tugiye kwishira hamwe kugira ngo ibyo bintu byo gutegekwa
n'igitugu n'iki tovyanke. Ikindi novuga nuko ko gusiguranira baragiye baratwereka bimwe bimwe bamaze gukora, kuko hari umuntu akubwira ati jewe narakoze ibi n'ibiki n'ibiki, jewe nzokora ibindi asho gukora ibi, mugabo ataho bigaragarira. Twebwe rero twaciye tubona numwe batujana kutwereka akarorero k'igihugu bashaka, ko ico gihugu dushaka kugira ngo congere inguvu, bahinyanyura amategeko, bahinyanyure ingene ibintu biriko birakora, kugira ngo bashobore guhangana n'ivyo bihe bigiye kuza vyuko isi koko iba naho abo bazoba bishize hamwe, abantu bashobora gufata nabo ivyiyumviro, bashobora gufata ingingo y'ingene bashaka yuko ibyo bihugu barimo bishobora gutera imbere. Niyo mpamvu muza mumva ngo za G7 umugungu w'ibihugu ngwindwi, abandi ngo za Z20 ibintu byande, nabonye ni muri iyo nzira. Ubu rero abo bavuga yuko umuntu umwe ari wateza gutegeka isi, kuri uwo mugwi wari muntu uze urahuriye mu bushywa bavuze toya, twebwe natwe tugiye kugira uwundi mugwi utegeza kuraba inzira yawo ingene woshobora gutera imbere no guhangana n'ibibazo by'isi.